nta nkwano nzopfa ntanze. Avuze ngo nta nkwano nzopfa tanze. Ariko umenye ko uri kurabikorana n'umwana w'umuntu. Hakurahira musaza woharira. Jewe uvuze hakurahira woharira. Tanzanye ngaha mu promoting ibyo navyo ngo byanyu bya bofre mu byiyozone muje no kukubitanira imbere yanje pe. So bakunzi ba Royal TV. Ubujyaje sima nabushaka. Jewe nimba natwaye umushikawe fresh. Je ndakubaze best. Ko na jalousie kuona ndio wakadadako. Mimi nilikuwa na jalousie sikatai. Kweli nzigo nari ndayifise. Kuko bijya byose ugenda uvuga ngo umugore wawe araryoshe niba tubigarukeko. Bofe ndakwemera uri bofe. Ariko menya kwiha agaciro. Mushikacu waramutwaye nta nkwano waduhaye. Kandi nawe nyene aravyumva aracyari ngaha. Nje ndabivuze nganda bisubiye. Nta nkwano nzopfa ntanze. Bakozi bareti twarahombesheje. Zitanga ndavyiyumviriye jenyene apana ngo nitegeko. Ntabwo ari itegeko. Mugiye nandi utazotanga izo nkwano umviriza. Mugiye utazotanga iyo nkwano nzogerageza gukora ibishobotse vyose. Koreshumwanya ndamuzi neza n'umuntu arishoboye nivyo. Ubugumu bwiwe gusa kujibania tu. Ndocenye kimundani mwaki. Abanyamwaro nibo bantu batera imbere. Nanje nkwiye kuba nk'umunyamwaro ndakenda mama. None ubwo mucu dushira mu muryango w'abanyamwaro ubivuze kuri ico kintu kwa. Ababazo uyu noguta uyu yo kujya yo. Nyene mu muryango ntaco tubuze. Yoza mu rugo akagaruka kwa papa na mama ntaco tubuze. Ntabwo azojya kwakoresha umwana. Je ntabwo ari nzorya ngo uyumubaze namushikanye. Imyaka yose abanye n'umugabo wiwe. Je ntabwo ari ndagenda kurobezi wiwe. None ndabe Nurabesha. Ariko nivyari ngombwa yuko mubishira imbere ya kamera. None ibintu byaye muza kubishira imbere. Niwe yabivyuye yabizuturuye. Nta gahunda yazo twari. Nta musi mwa kugira gukora ndonke support. Mamagi. Nta musi mwa aragiye ubugari wawe. Best. Oya ntabwo arajyama n'isana. Niyo fana umujeno guhura n'uyu munsi niyo fana ntayo nkeneye. Ndabivuze kandi ndagiye. Ninje nizeye yuko mutazoca muntererana batoke kure no nizeye yuko muzomba hafi. Narabiryoherewe rero kandi cyane vraiment. Numvise ndabyishimiye just comment na ndabyishimiye. Oh yes, 1, 2 everybody, and my name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Oh yes, and Mr. Radio I'm back again. Oh yes, nagatse rero hamunda kugira byinshi muri entertainment, hamunda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Already is a gentleman. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Ni muri cya kiganiro tubabwiza ukurisho cya kiganiro kikuzanira akajyo keza ako kumenya makuru ya star, ako kumenya makuru y'ivyamamare. Ati mbega ivyamamare byacu ubibayeho gute? My name is Radio. Yes, uno musire mu bwa Live TV ndagufitiye la famille, umuryango. Yes, ndi kumwe na Koreshumwanya, ndi kumwe n'umufasha wiwe benshi muzi kwizina rya Mamagi Kanyamuji, ndi kumwe na musaza we, ndi kumwe na Bofle wa Koreshumwanya. Imbere ko dutangura kwanza ndashaka kwanza ndabakira bro. Tore kwa Koreshumwanya bro, vipi sasa? Safi mimi. Ko fresh. Swaga kabisa. Napendeza bro. Kama kawaida na ndazidi kupendeza. Tuko turori maze. Bakuzo wa TV marore itagute. Itagute kani filme. Akuna aforomye ngira afizina ryayo. Ingira foromye ni foroma. Nane marore meza cyane. Wagwa rumeze neza ariko bro. Ndashima Imana. Kabisa brother. Mamagi. Oui. Vipi sasa? Safi. Ko freshi. Napendeza sana. Ndamukiza abakunzi ba Royal TV kwanza man. Abakunzi ba Royal TV, Yambu, meze neza murakomeye. Babwira ati eba ni ibintu ni fresh sana. Meze fresh cyane. Sasa oyo. Best. Yo. Wagwa. Umeze neza bro. Shima bro. Ndamukiza abakunzi ba Royal TV man. Abakunzi ba Royal TV murakoze neza murahonda baramugije cyane. Murabona ko ni famille. Niyo musi niyo nashoboye gushika murabibona baca bavyibonera bonyine sinovuga menshi. Ati ni Blaze man. Ati ni umuhezagiro man. Umuhezagiro udasanzwe kuko urabona ni bidasanzwe kandi twanaberewe hejuru twambaye ibisa. Ni mushiki w'umuntu na Bofle w'umuntu. Na musaza w'umuntu bari kumwe. Ibintu biryoshe cyane n'ibintu byo gushima Imana gusa. Agese nkuko Best abivuze
bavuze ati turaberewe sana urabona yuko bambaye imipira isa turaza kumenya why bambaye imipira isa koresha umwanya wambaye umupira usa n'uwa madame yambaye umupira usa n'uwa musaza we tukiri ngaho nyene koresha umwanya agapira gasobanuye ikimenya ni logo ya marengo ya Rajimate ni brand shasha igiye gukorana na Mama Gie ni logo ati ni brand shasha igiye gukorana na Mama Gie bega why bahisemwo Mama Gie bega kuri wewe niyo TV yahisemo Mama Gie baricaye barayaga nawe canke bayaze na Mama Gie gusa bo bayaze na jewe hama je ndabahuza na Mama Gie ikora Mama Gie ama contact yiwe nari popular nibo mutora vyoroshe bayaze na jewe abandaba huzana Mama Gie barayaga barahuza numva neza yuko ibiyago bifashe inzira bimeze neza Mama Gie ni umuntu twari tumenyerera uvuga yuko mu tuntu tugiye dutandukanye uvuga yuko abafana biwe benshi like n'abafana biwawe uvuga ko abantu benshi bamufana benshi bava ku bafana biwawe beka tukiri ngaho nyene brother niye mpamvu nyene kandi n'abantu bafana Big Fizzo nibo bafana Diamond nibo bafana abafana mu bisanzwe twese turabasangiye ni nko mu isoko nta muntu adandaza atafisa ngo afisa abakiriya biwe wewe hari umuntu afisa abakiriya biwe bro no yes hari umuntu usanga atabonye umuntu hariho abakiriya uvuga ati aba barashobora kuza karondera jewe gusa ariko mu bisanzwe hajya jewe sinoja mu isoko mbuzi ikintu ngo uyu niwe murashobora gusa ngo ndamubuze ngo ce ntaha ntakiguze oya urumva mu bisanzwe aba bantu bakurikirana ibintu turabasangiye twese ensemble we bivana gusa no kungira nawe gusa baguhisemo bakavuga ati nuyu turakwiye kumushigikira apostinga ibintu vyiza niye mpamvu yatumye uvuga ati Mama Gie reka ndamushire muri industry like nawe hatangure bavyita gupambana bro why niye mpamvu brother ivyunguka vuze ivyunguka abatazi izo bazita slang man ivyungo oya biratawuri abatazi ama slang ari mu kazi ari karakora agahembwa agafaranga urumva yuko systeme mameshe mu kicwe binanitoka ku bimvuyeko cyo amafuta binanitoka eko ya ico nico vyunguka rero nico biti vyunguka kabisa ati ivyo nivyo bita ivyunguka umufungo Mama Gie umunsi wa mbere akubwira ati ebana burya rero ubu twinjiye muri industry bayita industry wavyakiriye gute kwanza Bon navyakiriye fresh naranabiryoherewe bon naranavyishimiye uko nizeye yuko erega mwebwe nyene nimwe muzomfasha n'abafana bacu nyene bakunzi bacu erega atamwebwe urazi ko atamuntu yigira atamwebwe ntajewe kandi nje nizeye yuko mutazoca muntererana ngo atoke kure no nizeye yuko muzomba hafi narabiryoherewe rero kandi cyane vraiment numvise ndavyishimiye just comment ndavyishimiye koresha umwanya cyangwa se umugabo wawe n'umuntu uvuga yuko afite experience muri ibi like afise abafana biwe bega ku ruhande rwawe witeguye ko azogufasha iki mu bintu bishasha winjiyemo kuko ndazi hari bisha azogufasha you know ariko je nyene nje gukora nta nubwo nashaka yuko azomfasha je nshaka gukora ku giti ciwanje kubera naho kugira muze kuri we je nta ruhara nabigizemo donc rero nshaka nanje abari jewe nzo mubyita brand ari je nzo kwiyubakira brand nanje donc je ngiye gufata yuko nta nakora kimwe nawe donc nshaka nanje muzoze kunshigikira canke bazoze kunshigikira kubwanje nyene bataza ngo urumva ngo ni kubera like ushaka abafana bawe n'abafana banje apana bakoresha mwese agira abafana biwe bro nta mufana wanje murabasangiye umukunzi wawe kuri TV niwe mukunzi wuyu niwe mukunzi wiwanje kuko ndisiri neza ndizeye yuko batazontererana bazoza tugatezanya imbere kuko ibintu byose no gutezanya imbere kandi nyamwigenda ko ntari miri mpeshi kuko naje ndiko ndatamba nirorera usanga urazi nkubu niwoja ngatamu numwe ahari muri kuratamba ucurambi kugaco biheba caho gacuruha rero jewe nje nkeneye ubufasha bwabo wanagenda byise ubufasha bwabo burakenewe mu bwakoresha umwanya nabwo oya ubwakoresha umwanya si cyane kuko deja umubabonye ndiko ndasupportingwa cyane nawe bacavuga urya n'umugore n'umugabo wiwe ategerezwa kubikora ahubwo shaka ubufasha bwawe abandi pembeni shaka ubufasha bwawe
Ko je ntegerezwa utegerezwa kumuha support Tumengo ni ibintu nyene utegerezwa ko none nk'ubu nko dufata ku ifoto yiwe nk'ubu mugiye mubona ya postinze picture mugasanga ariko like yiwanje cyo covuga ntugatanga ujye yategerezwa ibisanzwe tuyategerezwa kubikora ni nka devoir rero nkeneye ubufasha bwa mwebwe n'abandi bose bagiye kunkurikirana kuko iyo ni kawaida kubikora bavuga ati ategerezwa rero kuba adategerezwa nibo nipfuza ko bansupportinga umuntu yicaye iruhande rwiwe ni musaza we akaba na bufure akoresha umwanya anaitwa bufure best sasa bro ndakumva sasa bese ikinyamakuru umushika agiye gukoreramo like umugore akoresha umwanya nico wahoze ukoreramo bega n'ubu bimeze gute ko gusa sinagitaye nisikura ko muzokorana ico wataye nikijya kiba capfuye bagahamba bakazika ariko ngo haro nibizuka man ivyunguka kandi navyumvise kandi namushikanje agiye kuindi ntambwe idasanzwe supporting zazindi nyene mubandanye mumushigikira ni Raj Media TV murabibona naje nayihozemo ndayikiniramo comedy ariko uko umupanga yuko no musa vyutse niko amenyana gahunda zo kwimuka kuko kugenda ku kazu kabura niko upanga n'ingene avance yawe y'inzu uzoyisubizwa hagera igihe rero bigera bikanka avance y'inzu kayisubizwa ukagenda gupanga handi aho ndi ntivyo ko mpanze ndahari kugira ngo nkore igikogwa ndumukomeje kubatanzi ni marengo movie official genda ukora ibikogwa naho bya bindi nyene musanze mubikora mudu supporting dukora ivyunguka kandi urabona ko ndi kumwe na mushikanje kandi ndi kumwe na bofre aha nyene kuma media niho wanuki oya sida aha nyene niho wanuki aranya twende sasa ubujyaje simba ndabushaka jewe nimba natwaye umushikawe fresh je ndakubaze base ko na jalousie kuona nili wakadadako mimi nilikuwa na jalousie sikatai kweli nzigo nari ndayifise kuko bijya byose ugenda uvuga ngo umugore wawe araryoshe niba tubigarukeko bofe ndakwemera uri bofe ariko menya kwiha agaciro mushikacu waramutwaye nta nkwano waduhaye kandi nawe nyene aravyumva aracari ngaha ndabivuze nganda bisubiye urabigarutse ko kandi byongeye kandi nta nkwano nzopfa ntanze avuze ngo nta nkwano nzopfa tanze ariko umenya ko uri kurabikorana n'umwana w'umuntu hakurahira musaza woharira jewe uvuze hakurahira woharira apara kuvuga ngo ndakenda mama uwo muguhawo subiremo bisubiremo ndakenda mama nta nkwano nzopfa ntanze bakozi bariti twarahombesheje zitanga ndavyiyumviriye jenyene apana ngo nitegeko ntabwo ari itegeko mugiye nandi tazotanga izo nkwano umviriza mugiye utazotanga iyo nkwano nzogerageza gukora ibishobotse vyose Koreshumwanya ndamuzi neza n'umuntu arishoboye nivyo ubugumu bwiwe gusa kujibania tu ndocenye kimundani mwaki abanyamwaro nibo bantu batera imbere nanje nkwiye kuba nk'umunyamwaro ndakenda mama none ugomba udushira mu muryango w'abanyamwaro ubivuze ku iki cyo kintu kwa ababazo uyu noguta uyu yo kujya yo nyene mu muryango ntacyo tubuze yoza mu rugo akagaruka kwa papa na mama ntacyo tubuze yoza bamutwara iki je nashaka gusa mu bimenye ko ivyo best yavuze navyumvise kandi ndamubaha nka bofre wanje sivyo namushikiwe ndamwubaha cyane kandi ndamukunda ariko rero mu bisanzwe ni Raj Media zoshigikire mamagi gusa best azaracunga something boje ndakunda content nimba mumuriha azozora bikora ariko ari ubuntu ntazo zarabikora nzovyanka ariko mubirihira ivyo aza antuka ivyunguka fresh bakuzi baroiti jenda gasore kumusoso ndarivuze ni washaka umvyaze ragu umvyaze umusaruro reka ndakigaruke ko kandi ikintu ngo ni naba nkora ivyunguka nze ndamutuki ntabwo kudutuka ngaye mbere mu miryango niko ndabiryohera fresh je nzona gusupporting je no kuba nicaya no kuba nicaya nibaze ngo ndabiryoherewe nubwo twavuga kari ivyunguka twobiheba tukagenda twobiheba tukagenda twobiheba tukagenda nuvuga kwaza kwa charanga bro charanga ariko arankanga wapi man mimi atanishitua sio kunishitua umviriza ndacari vuga unaenda wapi sasa umviriza rwezo nicaye ngaha none umviriza none netwayaze ibintu biva mu biyago none aragiye oya we Koreshumwanya oya reka Koreshumwanya
ivyaraje oya sasa wewe Koreshumwanya ivyaraje ngo sasa best anakimbia sana niogopa arantinye yabonye ko neza ari kumwe n'intambwe kuko arabizi neza ko umuriro wari kwakira imbere y'umugore wiwe sisonye byo waranze zendi intambwe impamvu ahagurutse agiye ndaza harazovyumva kandi azobibona Koreshumwanya ndacabivuze kandi abivugiye imbere ya mushikanje ndazi neza kuntinya kuko igitari kubuntinya wari kuguma tukazasa turi kumwe neza umuriro ukiyakira nakubwiye udushaka kunyima ubugari inji wawe mugukuri sinzo reka kukuvuga ntabwo azojya kwa Koreshumwanya je ntabwo ari nzorya ngo uyumubaze namushikanye imyaka yose abanye n'umugabo wiwe je ntabwo ari ndagenda kurobezi wiwe none ndabesha nturabesha ariko nivyari ngombwa yuko mubishira imbere ya kamera none ibintu byayimuza kubishira imbere niwe yabivyuye yabizuturuye nta gahunda yavyo twari nta musi mwa nta musi gukora ndonke support mamagi nta musi mwa rajya ubugari wawe best oya ntabwo arajyama n'isana niyo fana umujene no guhura n'uyu munsi niyo fana ntayo nkeneye ndabivuze kandi ndagiye mugiye Koreshumwanya nibyo byanzanye ngaha mu promoting ibyo nabyo ngo byanyu bya bofre mu byiyodone muje no kukubitanira imbere yanjye pe so bakunzi wa Royal TV reka mbanze ndabasabe kwanze babazi karagaciyemwo ivyari bituzanye ntivyari bimugani we yabizuturuye kandi yahuye n'intambwe nzoguma ndawata gushika umunsi nakizimya moto yarananiwe none niki kizobishobora kuzimya umuriro uri muri famille mbona kuvuga ko rero uyu ni mushikanje kandi muramuzi murako ko tuberewe muraberewe sana mwambaye gatriko kameze pie you know sister turaberewe cyane ndapendeza mwabonye ko tuberewe cyane gose kandi n'ubuntu bw'Imana buri muri twebwe no kuvuga ko uko umuntu agenda atambuka niko agenda atera indi ntambwe ni Raj Media aho uri hose wanze uburakora sabone kugira ngo ukurikirane ibikorwa vya mushikanje je kumenya mushikanje suko mwandika izina ahubwo kumenya mushikanje nuko wa musupportinga mu vyari gukora kugira ngo bigende ku yindi ntambwe idasanzwe je nzobishima nivyananira gukora bofe tuzovyikorera mutabikoze tuzovyikorera hari kibazo nashaka kubaza mamagi na Koreshumwanya mamagi turazi yuko araza kuza you know turamwamagara hari gihaza kugaruka turamutelefona sasa mamagi Turakwa nagaruka ngo abe arabakajaga bagomba kuba kubitanira imbere y'abakunzi bacu. Okay sawa. Turazi yuko rero industry winjiyemo isaba umwanya. Mbega urafise umwanya ukwiriye wo kubikora. You know. Ndavuga time you know. Naje ndi ready navyo ndafise umwanya wo kubikora kandi ukwiye wa intoba afise umwanya. Kubera iki ntoba mfise umwanya hari gihe novuga yuko ushaka kuja kuri tere ugasanga bibaye ngombwa kurarayo kuko mwavuze yuko ari ibintu byo gufasha turazi yuko gufasha hari gushobora kuja ruguru hari gushobora kuja ruguru giye gufasha umuntu ruguru bigasaba ngombwa kurarayo mbega ivyo navyo wabiteguye ma oya ivyo bizogenda neza umwanya urahari ibintu bizogenda neza mwe gusa ni mu supporting hama bigende neza icambere ati ni support Bega ku ruhande rwawe basi ko atamwebwe rega nta jewe je nivyo nizerera mu kandi je ndubaha abafana cyane ndubaha abantu badusupportinga turema kuko urumva nabisubiyemo umuntu atambye yirorera wapi rero iriko ko uciremo gato ndagarutse arumamagaye gato ndagarutse je ndagarutse kabisa atera gatseka tuyage basi kuri regiment sasa tugira ngaho nyene brother turazi yuko abantu benshi amakontra arakunda kononekara ugasanga ibyo basinyiye ntibabihawe mbega kuri wewe witeguye gute you know hamwe kontra wasinye itobandanya no je mu bintu nkora ikintu cyambere ndizera je ninze yuko izobandanya hanyuma bikagena n'izibyo nasinyiye bikamera fresh je ntabwo nama nizera muri negativite ibintu bya negativite bipfa kunshikira giturumbuka nyene ubundi je nizerera muri positivite ninze yuko bizogena neza tutazoshwana na ba boss tundi kumwe namwe bizokunda ni fresh tubona bigeme benshi bari muri no industry uza gusanga benshi batwarwa n'aba diaspora hari benshi amakupure yabo yasambutse kubera yuko baje muri industry baje kuri biganiro you know biga mamagi bizoshika nawe tubona ebana kupure yawe nakoresha umwanya yasambu bivanye no kubanya aba diaspora you know kuko novuga yuko wait kuko urubuga ujemo urubuga novuga yuko ubunwa n'abantu benshi aba diaspora basa amafaranga batayafise turabona amakupure menshi asambuka bivanye nuko baje muri industry bega namwe bizoshika kupure yawe nakoresha umwanya isambuke kubera industry winjiye oya reganje mu kazi ntabwo nje gusambura urugo nk'akarorero barya abantu bakora mu isoko eske kuja gukora mu isoko bica bisambura urugo no donc nje ku kazi kugira nungunganye umuryango ntabwo nje kugira ibintu ngo byo kubomora ingo n'ibiki
kubera erega ikintu gituma abantu bagira umugisha uzanye ibintu byo gusumira amaronko je sinzanwe n'amaronko Nje n'amaronko you know nje gukora kugira ndonke ico niyungunganya mu muryango kandi ntibivuga yuko ntaye urugo nibagiye urugo no rero byo meme se umuntu atamenya future se siri yuko future yacu itemeye tumenya kahise naho tugeze ariko ivyo vraiment nta cizere ndabiha reka tukubwira ati congrats you know kubwira ati gutera imbere nje tugusabiye man urakoze cyane kandi nzotera imbere ndi kumwe namwe mfashijwe na mwebwe jeje nyene zero akajambo kamare kuri koresha umwanya novuga yakurondereye deal yatumye uno munsi wasinye contract yes yabivuze tugitangura you know reka tureke gupromotinga koresha promoting hari mu bantu media TV sawa igituma dukunda vuga uko man ari mu bantu batumye uronka deal ego yagize fresh nibo kandi atgomba kubinkorera kuko nawe nyene rega harimo intere yiwe sawa yakubwiye ati meshi n'amavuta byinshi bizova ku mutwe iyo ni intere yiwe yarakoze fresh kandi none ngomba kumushimira imbere yawe kubera ubinsabye kumushimira wow akajambo kamare ku bantu bako baragukurikirana cyangwa se abantu bagiye kwakira muri industry nshasha man bon abantu mwese bariko murankurikirana ndababwira ati big up sana ndabakunda cyane amanda basabe kunsupportinga subscribe kuri Raji you know Raji Media TV turakeneye support zanyu subscribe comment na share muzo mukoze cyane vraiment kandi nizere ko mutazontererana ntimuzontererana uko biri kose mba nkeneye ama comment yanyu ko ndiko nditwara impanuro ndazikunda cyane abitagenda neza mu mpanura abigena neza naho ndakeneye congratulation yanyu kandi ko nta muntu akora bibi cyangwa akore byiza gusa ndazi ko dukunda kugwa mugabo tubyuka dufashijwe na mwebwe wagwana bless man Evan imbere heza man reka tumwipfurize gutera imbere novuga yuko ni intambwe shasha ateye n'umunezero reka tumubwiye ati tumwipfurije imbere heza Imana izokube hafi sivyo none thank you sana thank you so much ndi kumwe n'Imana mwebwe bizoshoboka thank you so much kuza mu bwami bwa Roy TV akwemera kuyagana Roy TV ndabwiye ati wagwana you know peace out muri hose yes yes bakuzi ba Roy TV jewe ari kuruva ngaha my name is Radio this is Roy TV tubabwiza kuri show we love you so much dusubire ubutaha ciao ciao wagwana bu